Tuti namwe bagenzi tubahaye ikaze kuri no rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari n'amakuru mugere mushikizwe mu rurimi rw'ikirundi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagiye kuri uyu wa gatatu mu ikambi y'Inakivari mu Buganda aho yaragiye guhimiriza impunzi z'abarundi ngo zitahuke. Ariko rero ntivyamworoheye kuko impunzi zaciye zitunganya imyerekano yo kumwiyamiriza hamwe na leta ya Murungitse. Kurikira iyi nkuru ya Basikamwe Heveria. Umushikiranganje Pascal Barandagiye agishika aho mu ikambi ya Nakivale yakiriwe n'indirimbo zahora ziririmbwa n'abagwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza hari mu kwezi kwa 4 2015. Iruhande y'izo ndirimbo izo mpunzi zari zifite ivyapa aho banditse ko biyamirije iyo ntumwa ya leta ya Nkurunziza ya Murungitse, ariko ico izo mpunzi zerekanye nuko zubaha wari yaserukiye ishiramwe mpuzamakungu riraba ivy'impunzi hase n'uwaserukiye leta ya Uganda yabahaye ubuhungiro. Pascal Barandagiye akaba yagerageje gushikiriza ijambo yari yatumye, ariko impunzi zikaba zitashatse kumviriza ivyo avuga mu gihe zari zizi ko aje kuzibwira ko zotahuka mu Burundi. Abaserukira impunzi bakaba bafashe umwanya munini basigura igituma hataragera gutaha mu gihe hakiri ubwicanyi bugirwa n'inzego z'umutekano. Aha bakaba bagarutse kubahigwa buhongo bava mu makartier yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Banagarutse kandi kuri bamwe bari mu nzego za leta baboreje igufa bamwe muri izo mpunzi imbere yuko bahungira aho muri Uganda, ariko n'ubu bakaba bidegemvya bakingiwe ikibaba n'iyo leta ihamagarira abarundi gutaha. Bakavuga ko baravye ivy'umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza ko mu Burundi hagiye gutikira isinzi ry'abantu bazoturirwa n'umuriro w'Imana, isi igatigita, ngo bazobanza kurindira ivyo byose bibanze bihere. Umushikiranganje Barandagiye yahavuye afata ingingo yo guhagarika urugendo rwiwe. Izo mpunzi zikaba zamuherekeje n'indirimbo zaririmbwa mu kwezi kwa 4 igihe hari imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Arakoze mugenzi wacu Heveria Basikamwe. Abarundi baherutse gushikanwa mu Burundi bakuwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri kino gihe babarizwa mu mabohero yo mu Burundi, bakaba bagirizwa nk'uko vyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo gutegera ibitero ku Burundi. Akemeza ko bafashwe nk'abagizi ba nabi, n'ubu amatohoza akibandanya kugira bamenye n'indi migambi bari bafise. Tumukurikire. Voulez-vous signaler que ce n'est pas seulement des Burundais? Nagomba kumenyesha ko atari abarundi gusa, harimo n'abanyarwanda n'abandi bari mu myiteguro yo gutera Burundi. Kubera rero Burundi na Kongo dusanzwe dufitanye ubucuti bumeze neza, Republika ya Kongo yarashoboye gufata abo bagizi ba nabi ku butaka bwabo. Twaciye dusaba ko bo baduha, ubu muri kino gihe bafungiwe mu busho bw'u Burundi. Ko hatoba rero abavuga ibi na biriya bahagaritswe nk'abagizi ba nabi bashaka gutera Burundi. Nuba amatohoza aracabandanya kugira tumenye icabi batumye n'ico bashaka gushikako. Turasaba rero n'ibindi bihugu duhana imbibe gukora nk'uko. Et nous demandons à d'autres pays limitrophes de pouvoir faire la même chose. Uyu yakabari Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Tukabandanya kuri aya makuru nyene ngo nugwitwazo leta iriko iragira go kwereka amakungu ko ibintu ari vyiza mu Burundi, narijya abarundi baherutse gutaha bavuye mu gihugu ca Kongo ubabarizwa mu ibohero. Ubwo rugendo rwa Barandagiye Pascal ngo ntaco rusigura kuko nubu impunzi zigitinya mabi abarundi bagikorerwa n'ubutegetsi. Bishikirizwa n'umushingwa manza Lambert Nigarura asanzwe ari no mu bari mwishira hamwe SOS Torture rikora ivyegeranyo kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Kurikira. Ibintu ariko yagomba rero ico dufite tubona yuko ari kugomba kugira icyitwazo c'ico kurondera igisho ashobora byo gutangira kuko umunsi seho umuntu yavuga yuko umutekano wagarutse kandi avuye aho twiga turabona arijyanye n'amashirahamwe yigenga arijyanye n'amashirahamwe mpuzamakungu bivuga ubwicanyi buba ku munsi noneho tutagiye kure yavyo n'ibitero byabaye ku ikambi y'Imuyinga ukaba abantu bagandaguye abantu birirwa barahagarika n'ibintu
ibintu bigaragara yuko atamutekano uriho ariko kijya gikorwa leta kiragira ari igikorwa ca politike cyo kugira ngo yereke amakungu yuko hari ubwigoro kiragira n'ahandi hoho ni kugomba guhenda abantu ni kugomba guta abantu mu kaga abantu bahunze ibya leta bahunze ubwicanyi buriko bubandanya buba akarere ka hafi maze ko hariho impunzi zari zahungiye mu gihugu ca Kongo nk'uko abategetsi ba Kongo bari bavuze hama umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi yizahira ku rubuga rw'Uburundi na Kongo maze yuko hambavu yuko yari yemeye yuko bashikirana imihana iwabo bashikiye mu ngingo rero turiko twibaza tuti none uwo mushikiranganji yarandagiye ariko akwiragira ibihugu bibanyi arondera impunzi arondera abaja gutunga canke barondera abo baja kwica uyu munsi ibindi ni gupfungirwa ubusa ni ukwica ubusa none abo bahunze bariko babatahukana uyu munsi tubona yuko babatahukanye kubica canke bafunze bareke rero kurondera iyo bahungiye bareke kwigora babakunda niyo bahungiye amahara ariho mu Burundi anayimiriza uko turaraba ivyo leta iriko irakora yica abantu ibatoriza abandi bafunga ubwo ariko ari amahoro y'ukuvuga icitwazo ca politike cyo kurondera ivyo izovugira ko ariko abantu baza yuko nabo babone ibikorera mu Burundi bababuka kwita mu ruzi buzuye ngo bariko barataha kuko haracyari idinga kugira ngo umutekano w'ubundi ugaruke igihe leta itazoba iremera vugana nabo basanga ibibazo na cyane cyane no kutica no kutanyiriza no kudatokwiza canke ibihohotera abantu. Tubandanye amakuru mu bijanye na politiki. Urunani Senarede ruri iyarusha ahariko harabera ibiganiro bihuza abarundi ntumwa z'ugo runani zikaba zirongowe na Dr Jean Minani ahamenyesha ko intumbero bafise ari kuganira n'umuhuza ku bijanye n'amatati bafitanye. Aramenyesha ko biteguriye kuganira na leta mu gihe izoba yerekanye intumbero yo gutora umuti ku matati. Dr Jean Minani yakuwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu wa radio Inzamba Desire Hatungimana. Tumukurikire. Nkuko mubizi twari twarambe umuhuza Benjamin Mkapa harakantu twabonye yatanguye nko guhesha mu byo twamwagiriza ariko turaje haratariho amakosa menshi tugiye rero kumubwira amakosa asigaye kugira ngo ayihanure twongere tuvugane n'abafasha bose muri ibi biganiro bashaka kumuhanura twongere turabe nije yobato twabonye ko mengo yatanguye kugira ukugero bikora neza kurusha kugira ngo icuka kibi hagati y'abafasha ibiganiro n'umuhuza na Senarede. Abarundi batari bake babonye ko muzomara iminsi 3 Arusha bibaza ko byaba ari ibiganiro nyezina mugiyemwo ariko umuntu avyumva umengo sivyo. Ibikorwa bizokorwa byose Arusha tuzoza turaganira n'izo ntumwa kugira ngo turabe icyo ishobora kumarira igihugu abanyagihugu nako ikintu cyose kizoza gishobora kugirira ineza abanyagihugu bagowe ikintu cyose gishobora kutuzanira inyishu y'ibibazo dufite yakanga Petero nkuru yadushizemo izo nyishu tuzoba turimo abashaka izo nyishu tuzoba kwicarana. Ni ukuvuga yuko n'abaserukira leta y'u Burundi ku munsi w'ejo bibaye ngombwa muzicarana. Ibyo byo twagatubiganiye n'umuhuza Mkapa tukabona ibibazo tumufite ko birakemuwe nta kizobuza ko abo twarungitse bicarana nabo muri leta niba babishaka batazanye kakantu kabo ngo turitoreye muri Senarede abo dushaka nabo tudashaka. Nubwo biruko mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona kuri uyu wa gatatu ibicishije ku munyamabanga mukuru wa leta Philippe Nzobonariba leta y'u Burundi ntizokwitaba ibiganiro hagati y'abarundi byari biteganyijwe hagati y'amagenekerezo ya 16 na 18 na 18 y'uku kwezi iyarusha muri Tanzania. Leta ikamenyesha ko yasanzemwo utunenge mu batumiwe kandi basanzwe baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi. Iyo leta ikongera ko kwidashobora kwicarana n'umuhanuzi adasanzwe mu munyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Jamal Benomar. Iyo leta isanzwe yari yamirije kurikira Philippe Nzobonariba n'umunyamabanga mukuru wa leta. Tout en se félicitant de l'évolution appréciable du processus piloté par le facilitateur William Mkapa, twishima twongera dukenguruka intambwe ibiganiro bigeze ko bitunganijwe na Mkapa. Leta y'u Burundi isanga harimo utunenge mu bijanye n'itunganywa y'ivyo biganiro bitandukanye nuko abantu batumigwa n'ibizokwigwa muri ivyo biganiro.
hazoba hari abanyepolitike bashatse gutembagaza ubutegetsi basanzwe kandi baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ibihungabanya hanini itegeko rigenga imigambwe. Ikindi nuko hazoba hari umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Jamal Ben Omar yanswe na leta y'u Burundi. Ivyo vyose nibihiteka ivyo biganiro. Kuri iyo mvo leta yafashe ingingo yo kutitaba ibiganiro bitunganije ku magenekezo ya 16 gushika kuri 18 ruhuma uyu mwaka. Abarundi rero barakeneye gushigikirwa n'amakungu ariko barafise uburenganzira bwo kubahirizwa kuho baba bashize na rijya ibiganiro ari vyabo, d'être respectés dans leur choix et dans la conduite d'un processus de dialogue qui est le leur à part entière. Ni kuri iyi nkuru turangije ku makuru yacu, murakoze cyane ko namwadukurikiye.